Ladies and gentlemen, how are you doing? Hope mko salama. Hope mko poa. Mimi niko salama, niko poa. Nashukuru Mwenyezi Mungu alafu wa barakatu. Leo kipindi yetu tunaongelelea kuhusu msanii machachari, msanii from Tanzania, msanii kutoka Tanzania. Huyo naye si mwingine ni msanii anajulikana kwa jina anaitwa Zuchu ama Zushu, wengine wanasema Zushu, wengine wanasema Zuchu, lakini mimi nasema Zuchu. Nikienda kuangalia kwa channel yake naona anaitwa Zuchu. Muko rero bisanzwe Pisco Entertainment and Media tubategurira amateka y'abaririmbyi, tukabategurira amateka y'abantu basanzwe, tukabategurira amateka atandukanye muri rusange. Rero uyu munsi twashimye kubazanira ikiganiro kigaruka ku bikorwa by'umuririmvyikazi wo mu gihugu ca Tanzania. Umuririmvyikazi ngira ngo uvuze umuziki wa Bongo Flava, uyo muririmvyikazi yitwa Zuchu, ushobora kuba uca umubona byoroshe. Ushobora kuca uvuga uti muri Bongo Flava tugiye kuraba n'abakobwa bakorera mu muziki wa Tanzania, Zuchu ntushobora kumwibagira kuko nawe ni umuririmbyi avyifatamo neza. Umuririmbyi twovuga yuko uyu munsi afise izina rikomeye ku isi, afise izina rikomeye hano muri Afrika. Hano muri Afrika ngira ngo ugiye ukarondera abantu bose basanzwe batuye muri Afrika, nta gihugu na kimwe wogenda ngo ubure umuntu azi uyu muririmvyikazi wo mu gihugu ca Tanzania yitwa Zuchu. Rero uyu munsi twabazaniye amakuru avuga kuvyerekeye urubuga rwiwe. Muri kino kiganiro turababwira channel yiwe ya YouTube, turababwira Abamukurikirana, twongere tubabwire indirimbo amaze gushirako, amavideo amaze gushira kuri runo rubuga rwiwe, tubabwire naho yatanguriye runo rubuga rwiwe rwa YouTube. Hanyuma twongere turabire hamwe n'indirimbo 10 za mbere zimaze kurabwa n'abantu benshi. Turababwira amavyuzi zimaze kuronka n'amazina y'izo ndirimbo, hama tuce tubabwira n'imyaka zoba zimaze kuri runo rubuga rwa Zuchu. Bandanya rero mubana natwe, ariko ukabutari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe kugira ngo uyunge natwe mu bwandu bwa Pisco Entertainment and Media, kugira ngo uzohore unabona n'ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Hanyuma wumvirize kino kiganiro niwabona kigiye guhera kandi wanagikunze, uze kutugirira kaka like, gire j'aime kugira ngo uzohore ubona ibiganiro byoroshe bitakugoye. Hanyuma ikindi naco tusaba, turagusaba he commentaire, dushirire commentaire muri utwandikiraga commentaire ngaho hepfo muri commentaire, ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, abantu basanzwe na cyane bakunda umuziki muri rusange. Reka tumira amateka toya rero ndaje ntenda babwira ivyerekeye uru rubuga rwiwe rwa YouTube. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko nari nabivuze mu ncamake, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka kuri rino genzura. Twagenzuye urubuga rw'umuririmvyikazi wo mu gihugu ca Tanzania yamenyekanye ku izina rya Zuchu. Uyu Zuchu akaba ari umuririmvyi wo mu gihugu ca Tanzania, akaba ari no muri rebo ya Wasafi ya WCB. Wasafi mukaba muzi yuko ari rebo ikomeye mu gihugu ca Tanzania, ngira ngo ni nayo ya mbere yoba izwi cyane mu gihugu ca Tanzania. Iyo nayo CEO wayo akaba yitwa Diamond Platnumz. Muramuzi, ni umuririmvyi akomeye cyane mu gihugu ca Tanzania. Ugiye kuraba no muri Afrika urabona yuko atwara ikibanza ca hafi mu baririmbyi boba babyifatamo neza, abaririmbyi bazwi nk'abaririmbyi bo ku rwego mpuzamakungu. Kuko ugiye kuraba uyu Diamond ibikorwa amaze gukora, aramaze gukora ama featuring menshi, aramaze gushikana umuziki wa Tanzania henshi hashoboka. Ngira ngo Diamond akabazwi ku isi nzima kubera
ibikorwa vyiwe akora. Reka rero twigarukire kuri Zuchu. Uyu Zuchu twararavye urubuga rwiwe rwa YouTube, turabona ibikorwa vyiwe ni ibikorwa byinshi cyane. Akaba yatanguye gukorera kuri runo rubuga rwiwe rwa YouTube mu bihumbi 2019 hari kwigenekerezo rya 2029 ukwezi kwa mbere, le 29 janvier 2019. Aho uyu Zuchu niho yatanguye gukorera kuri runo rubuga rwiwe rwa YouTube, ngira ngo ni naho ino chaîne yiwe yabayeho, yabaye créé le 29 janvier 2019. Ikaba ifise ama views angana kuri 1 milliard 088 millions 643 285. Uno musi turi kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Ni mu myaka indwi runo rubuga rwiwe rumaze kubaho, rukaba rumaze kurabwa na 1 milliard 088 643 285 dovi. Murumva yuko uyu Zuchu rurubuga rwiwe rumaze kumwinjiriza amahera menshi cyane, kuko ugiye kuraba ivyuzi igihumbi canke umuriyoni w'amavyuzi amahera winjiza, ucubona yuko mu myaka indwi ariko arakorera kuri no rubuga amaze kwinjiza amahera menshi cyane. Rero nawe wobishobora mu gihe wobigeza, nimba ufise impano zo gukorera kuri zino mbuga ngurukana bumenyi na cyane YouTube, woshobora kugeza ukaraba yuko mu myaka indwi basi woba umaze kwinjiza n'igice cayo Zuchu amaze kwinjiza abicishije kuri runo rubuga rwiwe rwa YouTube. Rero uyu Zuchu kuva atanguye gukorera kuri runo rubuga akaba amaze gushirako amavideo 725. 725 video nizo zimaze kuja kuri runo rubuga rwiwe rwa Zuchu. Hanyuma akaba akurikiranwa na 4 millions,55 millions. Murumva yuko akurikirwa ni miliyoni 4 hamwe n'ibihumbi 555 barenga. Murumva yuko urubuga rwiwe rukurikiranwa n'abantu benshi. Camumva yuko uyu Zuchu akunzwe cyane kw'isi yose, akunzwe muri Afrika, akunzwe no muri Tanzania mu gihugu ciwe c'amavukiro. Rero murumva yuko Zuchu ari umuntu adasanzwe, umuntu akunzwe cyane gose. Nkuko rero nari nababwiye yuko nza kubabwira indirimbo 10 za mbere zifise ama views menshi, zifise zarabwe zakunzwe n'abantu benshi, zarabwe cyane. Indirimbo ya mbere ni indirimbo yitwa Sukari. Indirimbo ikaba imaze imyaka 5 iri ku rubuga rwiwe rwa Zuchu. Ni indirimbo ifise 119 millions, ifise imiliyoni 119 mu myaka 5 ishitse ku rubuga rwiwe rwa Zuchu. Murumva yuko iyo ndirimbo ari indirimbo yakunzwe cyane, kandi ni indirimbo ngira ngo abantu benshi bakunze, murayibuka. Abantu benshi bakunda umuziki ngira mwarumvise yuko iyi ndirimbo ya Sukari ari indirimbo yoba yaranamumenyekanishije, yoba irimo mu ndirimbo zatumye asohoka imbibe, asohoka igihugu ca Tanzania. Hakacabaho rero ni indirimbo yitwa kwi. Indirimbo yitwa kwi nayo ikaba imaze imyaka 3 imaze kurabwa ni miliyoni 86. Murumva yuko nayo ari indirimbo yakunzwe cyane. Hakacabaho rero n'iyindi yitwa Hani. Indirimbo yitwa Hani imaze kurabwa ni miliyoni 61, ikaba imaze imyaka 2 ishitse ku rubuga rwiwe rwa YouTube Zuchu. Hanyuma hakacabaho Nyumba Ndogo. Indirimbo yitwa Nyumba Ndogo ni indirimbo igira 4 mu ndirimbo zarabwe cyane. Iyo ndirimbo nayo ikaba ifise miliyoni 45, ifise 45 millions bamaze kuraba ino ndirimbo. Nayo ikaba imaze imyaka 4. Reka turabe indirimbo igira 5. Indirimbo igira 5 ni indirimbo yakoranye n'uyo muririmbyi wo muri Tanzania w'igihangange yitwa Diamond Platinum. Indirimbo yitwa Cheche nayo ikaba imaze kurabwa ni miliyoni 42, 42 millions bamaze kuraba ino ndirimbo. Ikaba nayo imaze imyaka 5
ishitse kuri runo rubuga rwiwe rwa YouTube. Hanyuma indirimbo ya gatandatu yitwa Utaniua, ni indirimbo nayo nyene yakunzwe cyane, imaze imyaka 2 ikaba imaze kurabwa n'abantu bagera ku miliyoni 38. Hakaca haba indi bakoranye na Diamond Platnumz muramuzi, numuririmbyi ari gake akora indirimbo zikaba aswata. Rero iyo ndirimbo nayo yitwa Ritawachoma. Indirimbo imaze kurabwa ni miliyoni zishika kuri 36. Iyo ndirimbo nayo ikaba imaze imyaka 5 iri kuri runo rubuga rwa Zuchu. Akacaho n'iyindi ndirimbo yitwa Wana. Indirimbo yitwa Wana nayo imaze kurabwa n'abantu bagera ku miliyoni 31, ikaba imaze imyaka 5. Reka turabe indirimbo y'icenda rero. Indirimbo y'icenda ni indirimbo yakunzwe mu minsi heze, mwarakunda kumva bayiririmba. Indirimbo yitwa Fire imaze imyaka 3 iri ku rubuga rwa Zuchu, ikaba imaze kurabwa ni miliyoni 25. Murumva yuko ari ibintu bimeze neza. Zuchu rero akaba ari umwe mu baririmvyi bakomeye nkuko nabivuze. Reka turabe indirimbo y'icumi. Indirimbo y'icumi yitwa Nisamehe, ikaba imaze nayo nyene kurabwa ni miliyoni 25, ikaba imaze imyaka 5 iri kuri runo rubuga rwiwe rwa YouTube. Ngira ngo mwumvise indirimbo ziwe zimaze kurabwa cyane. Indirimbo 10 za mbere zarabwe cyane, nizo mpejeje kubabwira, nababwiye n'amamiliyoni zarabwe, ariko hariho n'izindi nyinshi kuko mu ndirimbo zishika kuri 775 hariho n'izindi ndirimbo ziwe zishikana umuriyoni w'amaviews. Murumva yuko uyu amaze kwinjiza amahera menshi abicishije kuri runo rubuga rwiwe rwa YouTube. Rero iki nico kiganiro nari nabateguriye uyu munsi. Mwibutse yuko umuriyoni umwe w'amaviews ushobora kuronkako hagati y'amadolari 800 hamwe n'amadolari 3,000 bivuye ku bantu bagukurikiye aho bari batumbereye. Rero murumva yuko ugiye kuraba amahera yoba amaze kwinjiza uyu Zuchu ari amahera menshi ateranye ubwoba. Nawe washobora kugira inguvu, ukagira umwete, ukagira ishaka, izo mpano zawe ukaziduhereza kuri zino mbuga ngurukana bumenyi. Na cyane YouTube irahemba, irakura abantu mu gasuzuguro, irakura abantu mu bukene. Rero ikiganiro nari nabateguriye cyari ico kivuga kuri runo rubuga rw'uyu muririmvyikazi yitwa Zuchu wo mu gihugu ca Tanzania, asanzwe ari muri rebo yitwa WCB, rebo ya Wasafi mu gihugu ca Tanzania. Rero psikologe nje nari nabateguriye kino kiganiro, ndabasezeye naho utaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Ukaba utari bwagire subscribe, bikore nta na kimwe, ugire na like nimba wakunze kino kiganiro, shonde kuri aka kantu kameze gutya, ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikira abantu benshi. Hanyuma ugire naga commentaire akariko kose turaza kukakira. Uzobugize neza, uzobukoze naho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.